Urabona Musongati irakeneye gufata kujya mu kibanza ca mbere canke kugisotera. Atletico nayo ntiraba muri security kugira ngo ihunge ibibanza vya nyuma. Aho rero byumvikana yuko yaba Atletico ikeneye ibitsindo, yaba Musongati ikeneye ibitsindo, abafana nabo hirya no hino bakeneye ibitsindo. Aho rero urumva ko mvuze nk'umufana nk'uwaje gufana canke kuraba urukino, biriko bigenda uko twabishaka, ko twari dukumbuye inkino, ukumbuye urukino rw'umupira w'amaguru, ukumbuye amagori. Nurukino riko rahuza Musongati n'umugwi wa Athletic Academy. Igice ca mbere kirangiye ari bitsindo bitatu vya Musongati kuri bibiri by'umugwi wa Athletic Academy. Biboneka ko ari urukino rwitabiriwe n'abantu benshi cyane, gwagarakemwe ibitsindo byinshi cyane. Biboneka ko n'abanyamakuru batandukanye bagiye bitabira urukino. Muri uno mwanya rero nakiriye umunyamakuru wa w'iradio, akaba asanzwe ari umunyamakuru w'inkino, asanzwe amenyerewe cyane, ni Wiso Kwizera, ni Culture FM. Wiso Kwizera umeze gute? Ndashimura hose. Witabira urukino rwa Musongati n'umugwi wa Athletic Academy. Umuntu urukino riko ragenda gute? Evenema uko wari wayiketse niko iri kiragenda? Mu bisanzwe twari suko nane nayiketse, ariko uko abakunzi b'umupira bavyipfuza niko biriko biragenda, kuko urabona Musongati irakeneye gufata kujya mu kibanza ca mbere canke kugisotera. Atletico nayo ntiraba muri security kugira ngo ihunge ibibanza vya nyuma. Aho rero byumvikana yuko yaba Atletico ikeneye ibitsindo, yaba Musongati ikeneye ibitsindo, abafana nabo hirya no hino bakeneye ibitsindo. Aho rero urumva ko mvuze nk'umufana nk'uwaje gufana canke kuraba urukino, biriko bigenda uko twabishaka, ko twari dukumbuye inkino, ukumbuye urukino rw'umupira w'amaguru, ukumbuye amagori. Ibitsindo rero bishika bitanu mu gice ca mbere. Ica mbere cinjiye ku munota wa 19, ica nyuma kikaba cinjiye ku munota wa 45. Ibitsindo bitanu mu gice ca mbere by'ukuri bigenza uko twavyipfuza, ariko urumva simvuga ku ruhande rwa Musongati canke ku ruhande rwa Atletico, ariko biraboneka yuko ari spectacle twari twiteze kandi twari twipfuza. Ku rundi ruhande biraboneka ko abakinyi bagarutse mu kibuga batari baherutse kuba gukina inkino. Forme tiko turabona abakinyi bafise nizo abakinyi bari bafise ugereranije nizo bari bafise ubwa mbere. Nihe ubona ho bari mwakarusho canke hari impinduka zo bazarabaye? Umuntu yavuga ko bari hasi, by'ukuri tuvugishije kuri bari hasi, kuko urabye n'ingene ivyo bitsindo bitanu byinjiye, si ibintu twaziga yuko boja kuruhuka kwa Musongati hinjiye bibiri. Si n'ibintu twaziga yuko Atletico ingene twabonye maze iminsi igira imyimenyerezo nayo nyene boja kuruhuka yinjijwe bitatu. Urumva ibyo byose biraboneka yuko harimo agahaze. Baba basatirizi nawo nyene se kuvuga ngo bari efficace canke ngo barakomeye nkuko twabaziga. Guza biraboneka yuko ari nk'urukino rwo gucungana ku kigohe, urukino rwo kuvuga ngo dusubire mu kibuga twerekane ko twawigeze. Bariko bakina nk'abawigeze muri make, arico gituma uri kurabona ibitsindo mengo ni ivy'imigwi y'abahumure. Uri kuraraba abakinyi rona ko hariho akantu kasubiye inyuma tugiranje no kuba bameze ihiganwa y'icarahagarara. Mbega kuri uno mwanya hinje ibitsindo bitanu mu gice ca mbere. Twitege ko igice ca kabiri gishobora kuza kituzanira impinduka, abakinyi bagashobora kuza bakisubira ko bya bitsindo ntibiboneke ku bwishi, canke ibitsindo birashobora kuza kuboneka ku bwishi gusumba ko twabibonye mu gice ca mbere. Ku gice ca mbere mbonye ivyo nibaza, mu gice ca kabiri urukino rushobora gushuha. Simvuze ko hashobora kwinjira ibitsindo byinshi gusumba ibyo mu gice ca mbere, ariko urukino rushobora gushuha gusumba igice ca mbere, kubera turavye nka Atletico rana bashitse igitega basa n'abatevye, harimwo benshi barafunze, umva bategerezwa kumera nk'abacitse intege isaha 8, naho batomboye izuba ntirikare nkuko twari tuvyiteze. Ariko kandi n'abadafunze bafunguye batevye. Byumvikana ko ushobora gusanga bajya bafunguye bari mu kibuga batarabamfa baremerewe. Ushobora gusanga rero mu gice ca kabiri nimba umumenyereza adaca agira ibyo ahindura, ushobora gusanga baje bari en forme, ariko kandi babaye bati gusohoka kwa Dani. Ariko kandi burya naho Dani yasohotse urabona ko n'inyuma ha Musongati ntihakomeye neza, kuko burya Isa yababaye, ariko akinira ku mvune nawe. Ni bimwe byo kuvuga ati sinovamwo na Eric atari muri liste, usanga bibaye ingorane nyinshi. Handi ho umuntu yo kwitega yuko nivyo bemerewe guhindura abakinyi bashika batanu, ko harimwe abafunze birumvikana. Umumenyereza arashobora kugira abamenyereza barashobora kubikorera ko gasanga ritme iraduza, na cyane ko umukinyi yinjiye mu gice ca kabiri yitanga tizwe.
ku rundi ruhande nivyo bemerewe kuhindura abakinyi bashika kuri 5 kubwawe wiriso kwizera muri uno mwanya ubona ko abakinyi bameze nk'abarushe cyane uwuza kwinjira mu twiteka aza kugira ritme azana ayihindura urukino canke byizaho gumamwe abandi nyene ugereranije nko warubivuze ati harimo n'abarushe bivanye naho bavuye. Nibaza ko akona kazi kumumenyereza ashobora kuraba ati naka uko ariko arakina sishobora kumukora ko bivanye n'ingene bamenyereje abakinyi babo babazi. Kubw'ibyo nta byinshi twabivuga ko hari umumenyereza twahoze turaganira uramwibuka avuga ati naho haje 5 remplacement ati mwibuke yuko naho zahora ari 3 byahora bishika bose ntibinjire 3 urumva ko n'ubu birashika naho remplacement ari 5 ugasanga n'ubundi ntibinjire. Wow, prediction yawe ro kuri no rukino ubona ari igihe ko nikihe two kwitega iki kuri wewe ubona biza kurangiza no rukino? Sinkunda prediction ariko ndabona ko urukino rurashaka kugorana Musongati karutsinda rutayorohe. Tugushimire cyane wiriso kwizera tukifurize no kubandanya ukurikirana no rukino neza cyane. Urakoze cyane. Merci.